ati gushika ubunyende cyangwa no mu byabaye byose uwitwa Neymar Junior ati gushika muri kano kanya nagomba mbwira abantu yuko usibye Cristiano Ronaldo gusa na Lionel Messi atawundi mukinnyi asomvye umupira aya n'amajambo ya Neymar Junior. Atusibye Messi na Ronaldo bonyine na wundi mukinnyi asomvye umupira Neymar Junior. Tutarabazana mu gipimo kimwe na Kylian Mbappe. Banza mumbwire niba mwemeranya na Neymar Junior avuga ko usibye Messi na Ronaldo atawundi mukinnyi amusoje umupira. Iryo nari confirmye, iryo jambo nari confirmye wowe nyine ataragera no kuribwira abanyamakuru. Jewe ikintu ngaruka ko hanini iyo umuntu avuze ko azi umupira ashingiye ku bigomba kuba bisa na kariyeri yagize. Nimba kumenya umupira bihuriye na kariyeri wagize. Sino kwemeza na kwijana ko Neymar ari wagira kabiri kuri havuye Ronaldo na Messi. Kuko no munsi tugiye kuraba individual ba n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari ikintu kikwereka ngo Kylian Mbappe n'umukinnyi mwiza paraporo ya Neymar Junior. Mugiye dufasha karoro tukavuga ngo ivyo umuntu ashoboye gukora tuzi ko iyo mano ubwo bubasha bufise. Naho byozana izindi factor nyinshi. Kumbure naza kwanda bisigura. Oya nibaza ko tuvuze ko umukinnyi ko Neymar Junior w'umukinnyi mwiza agira kabiri nyuma ya Cristiano Ronaldo na Messi. Turashingira no kuri kariyeri yagize. Uno munsi Zlatan Ibrahimovic. Iga ni kariyeri yagize. Reka dufata karorero. Ntutubwira ngo uzi umupira mugabo muri kariyeri byaranse. Reka dufata karorero. Zlatan Ibrahimovic nigeze atwara Ligue des Champions. None Zlatan arazi umupira gusumba Lewandowski. Zlatan Ibrahimovic nigeze agera kuri niveau yo kuba twobona ngo Ballon d'Or barayisispanze mugabo yayimerita kwitwara. None uyazokwicara Lewandowski na Benzema bicaye. Uno munsi je nogeranya Benzema nkamugiranya na Lewandowski. Ariko Jesse no kwa kuno munsi kugeranya Zlatan Ibrahimovic na Benzema cyangwa na Lewandowski. Ndaziko uwitwa Zlatan Ibrahimovic n'umukinnyi mwiza. Ariko no munsi c'est pas un grand joueur kubera yuko hari ivyo atageze ko muri kariyeri yiwe byari gutuma tubona ngo ya mano umugabo yitwa Zlatan Ibrahimovic yari afise n'ivyo yageze kuko dufata karongo uko kuntu Messi yacenga. Uko kuntu yatsinda ibitsindo niki aba defenseur akabacafuza n'ibindi. None ibintu iyo bidakurikirwa n'ibihembo yagiye aratwara cyangwa ibihembo yagiye araha equipe yiwe kubwo impano yiwe. Messi abayitwa umukinnyi akomeye. None ugira ngo ari Ken areka kwitwa umukinnyi akomeye ngo nuko yakiniye Tottenham gusa na Bayern. Nuko ari byinshi ataragera kuri muzi janzo vuga ko Jermaine Parma. Gora kumwana ari karatwereka ngo ejo cyangwa igihe ari bikombe Chelsea izotwara ku bwa Parma. Mugihe hari uwundi peut-être reka ndavyite malchance amahigwe make. Hari byinshi ataronse. Rero izo ni facteur nyinshi yuvuze kumenya umupira. Je nshaka kumbwira ko uzo umupira bidahurikijwe bidaherekejwe n'ibikogwa kumva ngo naka yakoze ibinzobatiro koro yiwe naka yakoze ibinzobatiro koro kuriya kuno musa kubwira ati aba legende muri Brazil byaranze ko batwara medaille d'or ya Jeux Olympiques ariko Neymar yarayitwaye. Voilà. Uno musi je nshaka kumbwira ngo warabaye umukinnyi mwiza uva muri equipe de France atakintu twaye nyuma y'imisi bika Kylian Mbappe araza abaye igikombe cy'icyanke araza aba umukinnyi mwiza umukinnyi azize ibitsindo byinshi aba meilleur buteur wa mondial umbwire ko atari umukinnyi mwiza umbwire ngo waracenga gusumba Mbappe ngo atsinda gusumba Mbappe mugiye mbona Mbappe ari ibitsindo byinshi yatsinze bituma equipe itwara igikombe nawe akagera ku yindi podium ikomeye cyane. Impano rero jewe ndahitandukanya cyane n'ikintu citwa kumenya umupira umenya ariko umukinnyi mwiza ku bwanje ni mwiza kubera n'ivyo yatwaye kubwiyo mpano yiwe ukaba uri mwiza atavyo yatwaye kubwiyo mpano yawe impano yawe yagupfuye kubusa iyo mpano nta kintu aho rero niho tushatuzana comparaison y'umwe ku wundi Jenemeza ko Neymar azi umupira mugabo rero umbwiye ati mukompare na naka nshangaruka nkaca ndaba iyo mano Neymar arayifise ego uwo mukinyi mano arayifise ntayo mugabo bageze kuki muri kariyeri zabo ninasangwa mukinyi adafise impano yarageze kuri byinshi gusumba Neymar Junior uwo mukinyi grand joueur par rapport ya Neymar Junior Landre we numvise yavyemeje unye tugire tu novuganda ko tuze muri no deba ntangura ndakubaza ikibazo kimwe kigira ngo kugira kariyeri ndende no kuba umukinyi mwiza n'ibintu bibiri bidasa nta naho bihuri. Ronaldinho Gaucho no musi sino nta muntu numwe kuba kogereranya Mbappe na Ronaldinho Gaucho. A28 yaravuye ku mugabane wa Buraya.
mugabo uno musi twese turemeza ngo Ronaldinho Gaucho c'est un grand joueur na ba Lionel Messi hatabizo Ballon d'Or zikurikiranije kariyeri yiwe bato ikinyene kiratuma Ronaldinho avuga ati Cristiano Ronaldo na Lionel Messi kudo chapeau iyo mano wari ufise watwaye iki ako kana igituma rero ngomba kugenda kubwira ngo Neymar Junior de ma part no grand joueur gusumba Kylian Mbappe ndagendera ku kintu kivuga ngo umugabo yitwa Neymar Junior a 19 ans muri championnat y'igihugu ca Brazil muri equipe nka Santos. Kylian Mbappe a 17 ans. Ivyo yaratangwe gusambagura imigwi nka za Dortmund na za Man City muri AS Monaco. Ndiko ndaza mu gihugu c'Ubufaransa ku mugabane wa Buraya ariko iwabo w'umupira bagiye muri comparison no ngishikazo canje ikibazo ncagira cyahagarara ku majambo ya Neymar oyo nta kintu ngomba kurenzako nivyo Lionel Messi ku ntebe y'imbere Cristiano Ronaldo mu kibanza kigira kabiri Neymar Junior sigurira impamvu rero vyemera gutyo sigurira impamvu urikungirira comparison no si comparison comparison nayo kuzanamo mu kindi kibazo jewe ariko sigurira impamvu shana Neymar inyuma ya Messi na Ronaldo nkuko nawe yahishize rega yahishize Neymar canke reka dufata karorero hari umuntu yodya ku mpano ya Eden Hazard none oya wimuciramo ingira kuzana Hazard tukaca tugomba kumukompara na Neymar ivya Mbappe vya bihavuye oya nishura gato si comparaison muri ko munjana kure banza nishure Neymar atangaje ko nyuma ya Messi na Ronaldo ari we nimero 3 muri football cyangwa ari we mukinyi yaraza umupira ni nkuko bavuga ati mene majama ati jewe Neymar ukuyemo Messi Ramona Ronaldo abasigaye bose ni je nyoboye wemeranya nabo dufate ko Neymar Messi na Ronaldo badahari jewe Neymar ndi wa mbere aka kantu nemeranya nawe ndemeranya nawe nshingiye kuki Neymar Junior uno munsi yagize kariyeri nziza no kwita nziza kubera ko umupira twaraba muri 2014 dufata akarorero nuwo turaba uno munsi haratandukana riri nko ngaha ni Burayi uwo muri kino gihe warataye buryohe ariko ico nzi cyo na Messi yakinyi wataye buryohe paraporo yo Pele yakinyi nivyo aho nyene rero paraporo yo Maradona yakinyi aho nyene rero Messi rero hamwe watereye buryohe niho yafatishirije Cristiano hamwe watereye buryohe paraporo y'ivyo abapere bakinye niho yafatishirije mugabo Neymar yajemo wabapere wataye buryohe aca sangaho Cristiano na Messi bafise niviri hejuru yiwe mugabo wibuke ko hariho match za Barcelona twaraba tukavuga ngo umukinyi mukuru agomba gushimirwa kubera izina ari rikuru gusumba uko yoba yakoze bikorwa mu kibuga gusumba ibintu vyatumye peut-être ko birimo vyatumye Neymar Junior soka muri equipe FC Barcelona kuko je ndibuka karorero ka match ya Barcelona na Paris Saint-Germain Barcelona itsinda bitsinda bitandatu match are kuri stadio sa Camp Nou match ya Paris Saint-Germain yari itsinze ibitsindo 4 ku busa match ya mbere ya Parc des Princes no yeah, of course match ya bere kuri Santiago kuri Camp Nou oya match ya mbere ya Parc des Princes match ya Barcelona ya bere kuri Parc des Princes merci match ya mbere ari mu Faransa match ya mbere ya Parc des Princes Angel Di Maria abashira mu goli zibiri Julian Draxler abatsinda goli sinibuka ko yabaciye batsindwa na Cavani ibitsindo 4 ku busa Barcelona bava mu Bufaransa bafise umwenda w'ibitsindo 4 basabwa gutsinda ibitsindo 5 ku busa kugira ngo babone qualification muri match retour baza Camp Nou bafise iyo trio d'attaque iteye ubwo bisinzima umugabo witwa Neymar Junior umugabo witwa Lionel Messi ndetse na Luis Suarez aho twese twaba tuzi ngo ikiri mu bigitangaza tugomba kwitega Lionel Messi nta kindi gitangaza nta muntu n'umufise ikindi gitangaza yakora mu kibuga kirenze umugabo witwa Lionel Messi bashika mu kibuga batsinda ibitsindo 3 ndibuka harimo igitsindo cha Suarez harimo Ronaldo ya Iniesta ndetse na penalty ya Lionel Messi match ni mu kurangira mu 70 Cavani arabavyongera ashiramo igitsindo bica bibasaba ko bava ku bitsindo 5 bakagera ku bitsindo 6 kuri ico kimwe kugira ngo Barcelona iza kuba qualifié iminota 80 irajamwe bikiri 3 kuri kimwe haragera hantu raba Lionel Messi kuvuga ngo hariho responsibility Lionel Messi yiyatsubwiwe kubera impano abona mu mwana yitwa Neymar Junior
gutera makufra gutera penalty bamaze kugira ibitsindo 3-1 responsabilité zose zifise umugabo witwa Neymar Junior. Hagera mu minota ya 90 niyo bongeye iza kurangira Barcelona yujuje ibitsindo 6 harimo double y'umugabo witwa Neymar, harimo na assist y'umugabo ya Neymar ku gitsindo ca Roberto caje kudendura Paris Saint-Germain. Waraba match ukavuga ngo iyi ni match ya Neymar gusumba Barcelona nka equipe. Ubundi mu yandi majambo iyi match iza Barcelona za kuyikina Neymar ari nko mu mvune dufate nta undi mukinyi bari bafise ashobora kuza kubarokora dufise Lionel Messi, dufise Luis Suarez, dufise Andres Iniesta. Mugabo urumva ngo ni nyuma yande inyuma ya Lionel Messi nico ndiko ndavuga, nico gituma nawe yavyivuga ati jewe inyuma ya Messi ni nyuma ya Cristiano Ronaldo ndaza. Bisiguye ngo a chaque fois Neymar yagomba gakora vyiza ibinganiki azi ko Lionel Messi ahari hakagomvye gushimirwa Lionel Messi gusumba wakoze neza. Jewe ndemera ngo uno munsi Kylian Mbappé no mu grand joueur kubera ko nta concurrence yigeze aronka, nta concurrence yetse equipe irimwo Messi na Neymar yahetse parifise Messi ameze gute. Uno munsi wo kubaza palmarès ya Messi mu gihugu cy'Ubufaransa ni Messi nde? Neymar ni yaje imbere ya Mbappé. None Nemera agaragaye imbere Mbappé. Ego sema tumenye ryari tumenye 2017 nyuma 2017 Neymar yaje imbere ya Mbappé. Neymar yaje imbere ya Mbappé ndacemba Mbappé kamusanzeho ya Ronaldo Jardim. Ariko nagashimwe nakama kare individuel byari byoroshe ko Neymar atwara muri Paris yagahuriyemo na Mbappé. Ako kantu Mbappé yavuye muri Paris nako muri Monaco za muri Paris kibazo a 17 ans munjira muri comparaison n'abazi ko cyane arumva a 17 ans asanga Nemera ngo Neymar wo muri Paris ntiyabaye mubi ni Paris mbi yafashe Neymar ko atarakwiye gufata. Jewe hano magaze na Paris yatuma vunika jewe hano magaze na Neymar sinda no compare n'abandi ikibazo cyo kuvunika mugabo uza kuma wese ndamukompare nawe umukinyi mwiza n'impano ni ibintu bibiri bitandukanye. Umukinyi mwiza nivyo yashoboye gukora. Urabona Messi na Ronaldo uno munsi n'aba grand joueur mu Ballon d'Or barayatwaye rabicatumye Messi atwara Ballon d'Or. Hari bikombe Barcelona yatwaye kubera Messi, hari bikombe Argentine bise kubera Messi. Messi yicaye henshi kubera uburideri bwiwe, kubera bya bintu yakoze abantu bakavuga ati ibi birakoze Messi bien sûr kandi akabikora mu buryo bwisubiriza. Madrid ifise Ligue des Champions nyinshi ku bwa Ronaldo. Ukabona ngo turatsindwa na Wolfsburg muri retour akayisinya equipe. Uno munsi akabikora mu buryo bwisubiriza. Reka rero mu nkundire twinjije muri iyo comparaison ariko tuyiraba mu buryo busesuka canke buri clair. Nyuma yibi menyesha makuru yitwa El Diouf mu legende w'abanyasenegal bari bamutumiye kuri Canal Plus. Mu majambo yibanagira ati majambo yibi atunume mukinyi mwiza nozana Kylian Mbappé ati kumbure ndi muri championnat ndi kwenda kina muri equipe nkene igikombe ndipfuze nsinzi ati nozana Kylian Mbappé ati mugabo tugiye ngo muri match dogala zo kwiryohera muri match yo kurondera uburyo bwo gufasha Dayikengurukiye Eric ati nkeneye yuko abantu banezegwa muri match yo gufasha ya wundi bakaza niyo noti banezegwa banagera mu kibuga bakanezerezwa n'uburyo n'ibintu mukinyeri karakina no kumva ko baje kuraba Neymar, no kumva ko baje kuraba umupira mwiza atahano no hazana Neymar nk'umukinyi w'impano pa mwiza nk'umukinyi w'Imana. Aya n'amajambo ya El Diouf. Aya majambo rero ngo tuyasengureho gatoya mwanya wanatujanye iminota 10 gusa hama turabe match ya Man City nambaye na madusezere kuko mwanya watujanye. Aya majambo avuze iki? D'abord yavuzwe no mu legend El Diouf. Mugano tugomba kwemeranya nawe ijana kwijana peut-être kandi nagwere ko randi ndabona ugomba ufise ugomba kuvuga randi agomba kudefenda Neymar byanga bikora oya nakibazo none erega fact ziwanje sizugomba gutanga oya sizo ngomba gutanga kandi na fact za Diouf nizigomba kubizona ko Diouf nawe n'umuntu yabaravye nkuko nabaravye oya kandi ushaka Neymar ndega ndamwemera gusumba yego nitunahagarara ngaho ndagomba gusa dushire mu gipimo twavuze uburyo umuntu tugomba kumona muri career yiwe twavuze kandi n'uburyo tugomba gupima umukinyi mwiza dushingiye mu kuvuga ko Neymar Junior umukinyi w'Imano ariko Kylian Mbappé akaba umukinyi mwiza ko bari kuri garandre ho mbegaho muri football muri kano kanya
twokwiha gukompara cyangwa se twokwiha comparaison yo gukompara Neymar na Kylian Mbappe bigakunda cyangwa hariho umuntu umwe muri abo babiri kuba tumuburi isoni twaba turi isoni birakunda ko tugira comparaison entre Neymar na Kylian Mbappe nimba twokora comparaison n'abakinyi ba football twoshingira kuri trophée individuel cyangwa twoshingira kuri carrière zaba bose kuko umunsi Neymar imyaka 30 mu gihe Neymar imyaka 20 Mbappe ari imyaka 25 erega ariko 26 Neymar imvune zivuyemo vyonyine ufashe imyaka yavunitse banganya imyaka na Mbappe ariko mugabo ibyo sikosa gamba sikosa rya Mbappe ndacumva ego ukuye mu imyaka imvune Neymar yagize uzestimye mu myaka banganya imyaka na Kylian Mbappe. Neymar umukinyi afise impano, Mbappe umukinyi mwiza, uravyemera? Neymar no mukinyi afise impano akaba umukinyi mwiza amemta. Kubera bavuze umukinyi mwiza ni iki? Jewe nimba les amis aya majambo ntayavuga ngo hagira umuntu aza gukomplika ibintu. Nimba ari umukinyi nemera ko ari umukinyi de classe mondiale no mugabo yitwa Kylian Mbappe. Mugabo nta mukurabura mukuru. Jewe igituma ndakubwira uko Neymar Junior no mukinyi w'impano akaba no mukinyi mwiza. Uno munsi kugira ngo uzoba no mu winga tsinda nka Kylian Mbappe. Bien sûr atari Cristiano Ronaldo na Lionel Messi je nta wundi mu winga ndabona tsinda nka Kylian Mbappe. Na Mozart uburyo tsinda ntatsinda nk'ubwo Kylian Mbappe tsindamo. Mugabo Neymar Junior nimba ari capable yuko yokina sezo zitanu zitandatu ashikana bitsindo 10 ivyo vyonyene uri mu winga sasifi hagaca hiyongera ko yatara iri exceptionnel. Neymar Junior yavuye muri equipe ya Santos muri championnat y'igihugu ca Brazil yigaragaje. Barcelona je kumubona kuri finale ya Mondial de Club bariko bakina na Santos. Ba Piore bataha baruka inkonda kubera umwana muto nka Neymar. Hagiye equipe yarifise ujya musaza yaje kwitaba Imana yitwa Tito Villanova. Ba umwana yitwa Neymar bamushira muri projet baramuzana. Biziguye ngo nimba uvuye muri Santos ukarondegwa na Barcelona sigihamana kwa Barcelona Neymar harimo ntibuka arimo bencher yashikiye mu kibuga. Nukuvuga ngo Neymar je gituma ndamuzumbisha Kylian Mbappe kwitwa umukinya twari ibikombe no kwitwa umukinyi mwiza jewe ari ukuntu mengo sinona bigereranya mwiza utatwaye ibikombe n'ubwo ubwo bwiza bwo bwapfuye busa. Uno munsi mu gihugu ca Cote d'Ivoire hariho uyu musore yazanye no commentaire yagize icyo amfashije half time full time sport zone. Avuga mu gihugu ca Cote d'Ivoire no munsi twese twibuka ko legende absolue ni Didier Drogba ntaca atakoreye igihugu. Nta match na zimwe z'igihugu tutaza kuraba Cote d'Ivoire twiteze Didier Drogba. Arazavaringa biranka umwaka avuze ati ndamanitse birato Ture ari capitaine acaterura kandi Ture c'est un grand joueur de ma part. Plus que qui? Plus que Didier Drogba. Un médiateur qui est capable de jouer équipe ya Cote d'Ivoire igikombe wewe wamutsinda muri za Chelsea nazanuka bima. Shiribirenge hasi. Nimba yongereraniza ya Ture na Didier Drogba kuri niveau y'uburejande. Uno munsi abafana ba Chelsea vyonyine baca babanza bakwikorera. Erega nacu yabahaye kizotuma bamwibuka muri Cote d'Ivoire. Reka kuvuga Cote d'Ivoire na Chelsea biratandukanye. Ni iki kintu rende ko ndaza. Uno munsi je nshobora kunsigurira ngo Chelsea ngo yaratunze Hazard, sivyo? Mugabo mateka Hazard c'est un grand joueur mugabo qui n'a rien donné kwa Chelsea kuko batwaye Ligue des Champions ba Didier Drogba Hazard byaramunaniye kandi ari mu grand joueur. Ni iki kintu ndiko ndaza kugusigura. Nje urambwira ndi Chelsea nibuke Hazard gusumba Drogba. Je iki kintu ndiko ndagusigurira ni iki bwana Hazard. Nimba Neymar Junior yaraje ahantu hari Lionel Messi apana Lionel Messi wari we wese Lionel Messi muri 2013 14 15 16 kugira Neymar sohoke ariko wibuke ngo na Mbappe yarajana hari Neymar Junior wa 2015 16 17 Neymar Junior wa 2015 na Mbappe bahuriye he ko Mbappe yarakiri muri academy none Mbappe none 15 Neymar ari kwa Barcelona kwa Champions League ndiko ndavuga inyuma yaho arikavuga inyuma ya umugabo yitwa Neymar Junior 15 Neymar yakiri muri Barcelona nose Neymar wanavuye muri Barcelona 2016 reka ndiko ndafata karwero Mbappe yakina Neymar Junior why si wa Neymar Junior mwiza tuzi muri Barcelona si we bakina na Mbappe Mbappe nja muri Paris Saint-Germain ni yasanze Neymar Junior yari inje 2017 ninda tatinya Neymar Junior inja kwa Paris
il était un grand joueur capable yo guheka equipe buri yose agize bisigura ngo uburyo dufata karo nk'uburyo Mbappe yasanze Neymar Junior muri Mbappe asanze Neymar Junior muri Paris Saint-Germain arasanze yasanze yundi Neymar natemba kwinjira Mbappe yasanze Neymar bitandukaniye n'uburyo nk'uno munsi Mbappe asanze Vinicius ikibazo giharira kice usanze ari mu grand joueur yarafatishije ikibazo kice kigaruka ni kino Mbappe no kuvuga ngo Neymar asanga Messi muri Barca chaque match twese twiha pene yo kuvuga ngo tugiye kuraba Messi na Neymar apana ngo tugiye kuraba Messi waba ubizi ko hariho Neymar utegerezwa kugenda kuraba ariko nkone osiko twagiye kuraba Mbappe muri equipe de France tukamurabana na Griezmann of course kuko Neymar yinjiye muri equipe ya Paris Saint-Germain igenekerezo ya gatatu kwezi k'umunani jewe no munsi igituma ndakubwira ngo Neymar ni mwiza nimba warinjiye hano hari Lionel Messi witara ryaka ukagomba kuvugwa ku nabi no ku neza hakaba hari Mbappe yinjiye wowe gusanga kwa Paris eske Neymar yo kwa Paris kandi byarangi yavuzwe gusumba Neymar nico naco ibikorwa pana kubwiza none Neymar yinjiye kwa Paris yanganye ubushobozi na Messi yasanze kwa Barcelona ariko kandi Mbappe we yavuye kwa Monaco yanganye ubushobozi na Neymar yinjiye aho nyane kugera no munsi rero nico gituma Neymar akubwira ngo igenekerezo ga mbere kwezi je suis un grand joueur plus que uwundi wari wose havuyemo Messi havuyemo Cristiano Ronaldo uno munsi Mbappe mwiza nivyo umuvyeyi yorera ibikura mugabo muri janga karoro nko muri Mondial 2018 France yitagira Pogba ntigire Grisou Mbappe bari kumwerekwa nani ariko ni made in Mbappe mu byo Mbappe yakoreye abanya-Argentine muri match bagiye barakina ba Otamendi naruhara gwa Pogba gwarimwo les amis uri kumbwira ngo Mbappe kwa mu gikombe cy'isi ca 2018 nta ruhara gwa Pogba gwarimwo uruhara gwa Pogba gwarimo gusumba gwa Desha yamuhamagaye Pogba aragiye dufise Aurelien Gianni Chouameni muri 2020 yafashe Argentina ku itsinda bitatu kuri final equipe yasinzwe umviriza discours muri vestiaire agarutse deuxième itire capable yo gutsinda ibitsindo bitatu mu igore irimo Dibu Martinez kuri final ya Mondial ikibazo gihari ni kino erega kunzanira ngo Mbappe ngo ya destabilize Argentine ifise Dibu Martinez ifise Lionel Messi erega ndaza nkakubwira ngo none no munsi Brazil ntiyatunze Ronaldo Kisu ntiyatunze Ronaldinho Neymar no munsi Simera imyaka nariko ndabwira Mike imyaka Neymar yavunitse donc imvune zonyene ugiye kuzestima mu myaka anganya imyaka na Mbappe mugabo no munsi ni bari hano ariko kuvunika si fact sino inayigaruka kwiyo mugabo ni bari equipe nka Brazil nationale yatunze Ronaldo Kisu yatunze ba Rivaldo yatunze ba Pele yatunze ba Ande wowe nyene ukaba wicara hano ugasoma makuru kamenya ngo Neymar Junior il est le meilleur buteur de l'histoire ya équipe nationale meilleur buteur qui a donné quoi Tanzania igisindo kimwe cha Ronaldo gishobora cyarahaye igikombe cy'isi equipe nka Brazil ico Neymar yinjiye muri Brazil ibyo dena rifize uno munsi je Neymar bitera mugabo yaratanze igikombe abakinyi barimo yaratanze uno munsi uri mu legende muri equipe de France ico Neymar yasanganye Brazil kituma novuga ngo Brazil yabaye mbe kubera ico Neymar ata contribution yo yaroyemwo yarayisanganye iki ikintu gikomeye cyane ndakwereka tugendera koro nko ku equipe nationale Neymar yinjiye muri Brazil imeze gute Mbappe yinjiye muri Brazil muri France imeze gute zari equipe ziri comparable bose binjiye Mbappe yinjiye equipe de France yaruka igikombe ryari 98 oya ndikunda kubaza uburyo zari zubatse gute ni yari equipe de France yaje gutakaza finale ya Euro yaba Matuidi na Madusa batsindwa na Portugal iri ya France uwo kubaza yari bizishuje meze gute barora kosier twemeranye iki reka tondukanye kino kintu je numva mwagiye mu bintu byinshi tugomba kuraba je mu minota nk'ibiri nivugira kantu fact gusa cyo twirenganye wanashaka utarana kavuga muga tugomba kuraba niba uno munsi uri umukozi ahantu quelque part tunabikore muri football tubizane muri society ukaba wo kwita umukozi mwiza muga iyo society ntihagire ico yunga ku bwawe ukaba wakoze iri kwicontribute wiki ibaze Landry niki Monaco yahaye Mbappe kugira abe mwiza uwo mbwira ko Neymar Junior we yabuze kwera ari muri Santos none Mbappe wo kwa Monaco yari yakibuze nimba Mbappe wo kwa Monaco Hazard turemeranya yuko ibyo Monaco yafashije Mbappe kugira abe mwiza nivyo Santos yo barafashije Neymar ninde yafashije turemeranya ko please ugenda uracana hagiye atandukanye experience yongera none Mbappe ni giki yakuye muri Monaco Neymar atakuye muri Santos ingeranirize nimba Monaco iparvana kwisanga muri Champions League ikahura na Juventus igahura na zande hari icyo ugomba kwitwikira kuri Juventus Santos yari kwikina nande kugira babone Neymar Monaco isanga muri Champions League Santos yari capable yo gutwara Copa Libertadores Champions League igakina finale ya Mondial de Club iri kwikina nande
uno munsi ekipe zo muri Amerika Latine ekipe iheruka gutsindwa na Real yitwa iri kuza guhura na za Pachuca. iyi Pachuca niyo muri CONCACAF yo muri Amerika Latine. uko byogenda kose mugabo kandi turazi Copa Libertadores. Copa Libertadores ni ekipe za Chile za Paraguay za Uruguay zikomeye z'international. ubu twese tubona Copa America tukabona za Colombia tukabona za Mexique mu giconzi cyoco na uremeranya ngo ku mugabane wa Buraya niho hantu hari football gusa. Mugabane wa Buraya ariyo football. Azari minota 2 gusa uduhizo fact zawe. Nta kintu na kimwe gihari cyo tumugeraniriza Mbappe na Neymar. Dufata ibintu bibiri nifadikanije ijana ku ijana. Umwari ngaho ndere mu rubirizi. Oya Mbappe no mu grand joueur sino bideha. Mugabo compareza byo kuvuga ati okay Mbappe na Neymar bimeze gute, ariko ba compare kirandri mugabo no muzo so permet deja gukompara umuntu ahejeje carrière n'umuntu akiri hagati na hagati muri carrière yiwe. Kuko yamvira icyo kintu Neymar asumbya 6 Mbappe. Ego musumba 6 mugabo barakaranye muri equipe. Muri remporte zindi mondiale zibiri agatwara Ballon d'Or zibiri. Agaha Madrid ibikombe n'ibindi tukibagira Neymar Junior ko yigeze no kumukinya imbere ya Mbappe. Uno munsi turiko twipermeta kuba compara. Uno munsi Mbappe d'office uno munsi uratanguye kumu projecta ku bikombe kwa Real Madrid. Hari garanti iriho. Yariho garanti kuko ni iriho kandi ntinariho ni senkani hari cyara twaramo hari Ballon d'Or aratwara uwejeje carrière nawe uwejeje carrière yaheze ntabahejeje carrière no munsi beza badafise comparaison twokompara na Mbappe. Reka je nifatire tuntu tubiri. Mbappe muri Real Madrid agutwara igikombe cyo kukibura ariko Landry 50 Landry mbwiye gato ushobora kwemera ko Neymar Junior asumba Mbappe ntibishoboka ni ama boshingiye uko muri iyo comparaison yawe. Comparaison yiwanje nashingiye ku compare kwa carrière ibikombe carrière n'ibikombe kimwe nakubwira naguha akaroro ka Drogba yarakibuze baragwananye na ba Gervinho agisohoka Gervinho aragiterura Gervinho tuvuga ko ari mwiza muri Cote d'Ivoire gusumba wagitwaye mugagomba Gervinho tuvuga ko ari mwiza gusumba Drogba muri Cote d'Ivoire. Uno muzi je ngomba kuraba eske nimba waraciye Drogba nimba hano waraciye wenda menyesha makoro cross pose ni yafata wowe kizana igafata urakomeye mu mateka ivyo Jeni kibazo ndiko ndakugarukanamo ni kino. Uno munsi reka naguha karuru. Ale Olivier Nyunge ko mutombora niwe yaduhaye qualification kuja mu gikombe ca Afrika nko Burundi. Nta wundi mumenyereza nzi. Jene tugende naje ko bamaze kororera niwe mukuru. Kubera iki? Kubera yaduhaye ibyo abandi batatanze. So kubengo yaduhaye ibyo abandi batatanze. Wewe utsindi imigwi koma utwime qualification. Tukuzi. Ikintu kimwe gihari. Uno munsi nimba ari Mbappe yavuye kwa Paris. Nako yavuye kwa Monaco akinjira muri Paris. Abantu mutangure kubarira yasanze mukuru we yamufashe ukuboko kugira duge ariko acare kugira ati inyundo nahikura nisumbiye ndayisumbije ofete none Messi ko yashitse kwa Paris akaba mu biparaporo ya Mbappe na Neymar Messi karire yariheze on se permet kwa Barcelona yaravuye yameze gute none Messi uno munsi turemeranye yuko Messi yava kwa Barcelona uja kwa Man City batabagitera bar Messi wa kwa Paris Saint-Germain hageze n'igihe jewe dufata karero nko mu gikombe cy'isi azar turangisha duhe factors zawe zibiri hama tugende umwanya tubanye uvuze umukinyazi gukina umupira sivyo uvuze umukinyazi gukina umupira Mbappe mubazi kukina jewe yoza inyuma ya benshi kuko uvuze kukina Mbappe na Hazard ntibanangana tuzo kina ni wa mukinya cenga ni wa mukinya tanga spectacle mu kibuga bien si ashobora umupira ukina nk'uwo ukoze aho ukoze icyo shaka aho Mbappe ari inyuma ya benshi ba Hazard ba Di Maria bose baramusumba iyo mana yo kukina. Tuvuze rero umukinyi mwiza ugomba kuba warahaye ekipe ivyo gukeneye ko ugomba kuba warahiganywe nabo bakinyi bakomakomeye ukagira ico barushije mu byo watwaye. Dufata ko no munsi Neymar Junior ariko ndaza gutwara Ballon d'Or peut-être sivyo byari kunyereka ko Neymar Junior ari gihangana mugabo jewe ndiko ndafata kantu gakomeye cyane ni meilleur buteur de l'histoire wa equipe seruka gihugu ya Brazil yatunze umukinyi yatunze umwataka atahandi hantu nibaza ko araba nka Ronaldo Giso ari kugiye kura imyaka Ronaldo Giso yamaze muri equipe ari mu bagabo bagize carrière ngufi kugira carrière ngufi siguye nibi wowe ari kuravuga Neymar Junior ntatango kinira Brazil ari kina muri Santos nibi wari kuravuga ro byimvune nibindi una munsi Giroud ire parmi les meilleurs buteurs hariya kandi n'umukinya akomeye none munsi Giroud ivyo vyinshi nabifise gusoma ivyo Zidane mugabo Zidane c'est un grand joueur par rapport à Giroud niho nabakompara Zidane no munsi yitwa umukinya akomeye muri equipe nseruka y'Abafaransa kubera iki yari muri generation nziza ariko yatwaye igikombe c'isi ukavuga ngo Zidane arakiduhaye shaka utsindi gitsindo kimwe uno munsi ari umukinyi afise ikintu gikomeye cyane uno munsi dufata karoro ukabwira nk'abanyabrazil ati mwibutse igikombe canyu ca 2002 mwibuka iki ukabwira ati twibuka Ronaldo gifaru canke twibuka Ronaldinho mugabo no munsi uvuze abanyabrazil ukabwira ati
mwibutse Jeux Olympiques niho bibuka Neymar mugiye uno munsi dufata akarorero jewe ikintu ariko ndagaruka ko niki biroroshe ko abafaransa ubabwira ati mwibutse Mondial 2018 ati turibuka umwana muto yitwa Kylian Mbappe nk'ibi dufata akarorero no munsi ubwiye aba-Espanyol ati Euro ya 2024 mwibuka iki turibuka umwana muto yitwa Lamine Yamal erega Yamal yaramaze guhiga igikombe Espagne aza chatwigarukira ahantu reka umunciramo Jemeze nituribu sigomba ko duhuza reka ahantu ndakugarukanira akantu cyubanda sigomba ko duhuza ko je ndiko ndagushiramo akantu cyubanda finale ya Euro 2016 Cristiano Ronaldo avunywe n'umugabo witwa Dimitri Payet arasohoka agiziki avunywe n'umugabo witwa Dimitri Payet agiziki kwanza avunywe arasohoka jiskera urataura parcours ndumva uri kuraje urataura parcours ya Portugal aho ndagura za Hongria na zandi ego ntaco za Espagne est-ce il est possible yo kuvuga Portugal ata Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ndanamwihore ntaco ndakuzanire umugabo yitwa Luis Almeida da Cunha nani muri Portugal uno musugira mbwiye ko muri mateka ya Portugal nari hasi umugabo yitwa Eder yabatsinde igitsinda akabaha igikombe nani yakinye ryari parcours yiwe yagiye gute Porto aho yakinye hose Eder uramuzi mu mateka ya equipe ya Portugal nico ndakubajije rero Eder yatsinze igitsindo kimwe ku mukino wa nyuma babona igikombe imbere y'Abafaransa uri kuritiranya ibintu tuko turakompara abakinyi bagize kariyeri Eder na kariyeri afize erega aho nyene kurambwira ngo igitsindo kigomba mwibuka aho nyene uri kurambwira ngo ibitsindo bigomba kujana n'ibikombe naho nyene none munsi bari comparable ku bitsindo bafise bana bagabo Neymar je niko namukompara ko afise kariyeri yagize namba parafise yo kariyeri namba pani yatsinze igitsindo kimwe kuri finale batwara igikombe oya ntaco bari compara yo kariyeri nimba tutokompara igitsindo catanze igikombe Neymar na Mbappe mu bitsindo bari comparable mu bitsindo ni bari comparable tugomba tugereka niyo nigaruki none ari kene kibitsindo yabimariyemwo nabakinyi bafise uno munsi bitsindo nk'ica gatatu cy'ibitsindo ari kene atsinda mugabo byabaye ibitsindo vyahaye equipe ibikombe vyatumye batwara ama Ballon d'Or n'ibindi none Ballon d'Or zatwaye abakinyi batsinze ibitsindo fata Luka Modric wa 2018 uno munsi woreka kumbwira ko Luka Modric était un grand joueur none ni yaheze equipe ya Croatia ibyo bitsindo yareka arabisinda none herwe na ba Mario Mandzukic bashobora kubitsinda n'abandi bagiye batandukanye rero cyane nigarukiye ku mano na je ndavyemeza ijana kwijana Neymar Junior z'umupira Neymar Junior z'umupira mugabo dufate niki cyatumye Cristiano Ronaldo na Lionel Messi tubita abakinyi beza nage na kimwe Real Madrid yari ikeneye igikombe cyakironse ku bwa Ronaldo kuri ere yiwe nage na kimwe Lionel Messi Barcelona itatwaye igikombe bubona ko ogitwara uvuga ati tugitwaye ku bwa Messi mugiye dufata ko no musi Neymar Junior mwiyo Barcelona bien sûr yari mu gitutu ca Messi reka tubivuga uko yagiye araba kuri classement ya Ballon d'Or akisanga ari wa gatatu ni nkuko no munsi wocu ufata akaruro twaje tuvuga ati Bellingham yisanze ari nyuma ya Vinicius Junior ugomba kumva nécessairement ko Vinicius est un grand joueur par rapport à Bellingham kandi nawe wisanze ko kanca gatatu Neymar Junior Messi ari mu cambere ugomba kumva ko Messi est un grand joueur par rapport à toi uno munsi Bellingham uravuye Madrid uciye wisanga mu yindi equipe niki kizotuma kariyeri yawe tutoyikompara na kariyeri y'uwundi mwana mugiye atagiye we equipe wakiniye yitwa ko yatwaye ibikombe 2 3 4 kubera none je noreka kwemeza ko peut-être na Barcelona n'uwo Messi bagize uraragira ngo turabandaye tubana Neymar mwiza rigari muri equipe nzifisa abastare nka Luis Suarez na Lionel Messi nyuma yo kuva wowe wisanze muri Paris Saint-Germain wahaye equipe urashobora kumbwira ngo equipe na projet cyangwa iki mugabo no musi ndazi ako kantu nyene nawe ebara itwaye ku bice byinshi kwijana ako kantu nyene nawe bakitwara kare kubwa Kylian Mbappe ako kantu nyene nawe uciye ukigarura ko Neymar yahaye equipe yayisanganye iki yo yamuhaye iki tugiye kugira comparison ibyo Neymar yayisanganye iki tugiye yayibihaye none we yamuhaye erega nkuko Mbappe erega nkuko Paratacho yahaye Mbappe ni nkuko na Neymar ivyo yahaye Paris yatavye yamuhaye ariko ico jewe nemera kugeza ubu tugere kongizo Mbappe yarahaye byinshi Paris gusumba ivyo Neymar yayihaye Neymar yahaye Paris ibikombe ayiha Mbappe mwiza washobora kumbwira umukinyi Neymar urumva ko kantu ko nyene aje ku gikombe cy'isi Neymar muri Paris yayihaye ibikombe yasanze itwara ayiha na Mbappe mwiza ariko Mbappe yabaye mwiza ku bwa Neymar Junior ubwiza bwa Mbappe hari mu bice byinshi vya Neymar Mbappe yavuye muri Paramez uko none Mbappe yavuye muri Monaco ameze adatsinda muri Monaco Real Madrid Mbappe yakize igikombe cyiza ata equipe adatsinda Jude Bellingham ntiyavuye muri Borussia Dortmund abaye meilleur joueur wa championnat y'Abadage none ni vera vise kwa Dortmund niyo vise kwa Real no munsi none munsi kubera iki harimo influence Vini ucunyameza wanga wemera Madrid yaragize Bellingham mwiza Vinicius yaragize Bellingham mwiza Paris yaragize Mbappe mwiza na Neymar bifise mu ruhara aho ahantu nca nabibonera ni raba match Bellingham yakinye Vinicius atarimo yazikinye nabi qu'est-ce qu'il n'a pas donné
ariko turemeranya ko muri imbere yande oya adaptation Vinicius arayifisemo uruhare cyane ntabwo afisemo aho kuze na Vinicius yaratsinze igisindo twabona ko Choma Ballon d'Or ku finale ahawe pass na Bellingham Vinicius yabaye mwiza kwa Bellingham mugabe ikibazo kije football ni collective je ndemera ko Mbappé ni mu star football ni collective niba Neymar mumaze kwisanga kinana kuva muri Monaco ari mu star sinda viance mugabo yarafise ubustar buri hasi bwa Neymar Neymar yaramufashe ukuboko tuvyemeranya kugira Mbappé bandanye kuba mwiza Mbappé ntiyagufashe Neymar abwira Neymar abandanye inde no football ni collective idose turaza kwibandaniriza ku munsi wa mbere Mbappé fata ukuboko kwa Neymar ubwira Neymar doge ndabisubiyemo munyangarire ndi kumwe na El Hadji Diouf umukinyi mwiza ni ushobora guha ibikombe equipe yiwe umenya utawumenya mugabo ukagira kariyeri tukabona ngo tugomba kwama tukwitega ku match nkuru ari wowe utanga ibikombe aho umukinyi mwiza nimba uri mwiza nawe udashobora gutanga ibikombe jewe ntaco tumanifadikanya na El Hadji Diouf umunyasenegal nuko deba nimba mushaka turaza kwibananya ku munsi wa mbere nta kibazo ariko ndabona muri kano kanya mwanya watujanye urebire ibintu vy'umuyaga nkuba vyaduciriyemo gatoya nuko bimeze Manchester akira kipe twa Chelsea ku munsi w'ejo saa 8:30 nibaza ko ariyo fixtures zikomeye cyane muri English Premier League za kubihari ku munsi w'ejo saa 8:30 biravuga kandi ko equipe ya Chelsea ishobora gusimana witwa Leandro Garnacho mu gihe umenyereza Mikel Arteta wa Arsenal wavuga ko bigoye cyane gusinyisha umukinnyi muri kuno kwezi kwa mbere bivuze ngo ashobora kuba yatu avoni akagohe kuko ekipe ya Arsenal bigoye kwibona muri transfer muri kuno kwezi kwa mbere muri ekipe yitwa Arsenal abage maragira ico mushikirije bigiye bitandukanye baza ko deba turaza kunda bibemereye turaza kuyeramo ku munsi w'Imana nta kibazo nako ku munsi wa mbere tuyikorere ko nta kibazo genda babwira genda kabakubise ico muvuga paritatwe ariko France iragifise ku bwa Mbappé Brazil igifise ku bwa Neymar nzomanika ibiganza aho nta comparison igomba kuhaba mu vy'ibihugu no munsi Messi uramuza araba kubwira ko Ronaldo ari muzima Messi ari hasi yiwe kandi Messi ajyamanye igikombe c'isi ico Messi yagomba genda ajanye ideni ry'abanyargentina ariko uramuza ariko bitagwa karaza kabati Ronaldo ntagiye afitiye abaprofite naho garukana Maradona YouTube ndabona bari kumwe na Hazard ndabona bari kumwe na Landry ndabona ariko ku munsi mbere iyi debate nabivye turaza kuyikora tunashiraho n'amatora hama mutore tugire ibintu ngene bigaragara nuko reka tugende tubise pasteur mu kanya gataraza ko bari hano kugira ngo abashe kwinjira abantu muri weekend ibintu bigenze neza cyane allo Mesalo meze neza ashima nigiye mu kanyosha turarangije ama ndagiye kuri munsi ndabatema ndababona batore abana bari benshi ku murongo ugasanga biragoranye ibyo birabaho hama ega murakurikiranwa n'abantu benshi niyo mpamvu ko tubakunda vyakweli kane gose komera cyane hama nagira mbire Hazard bisanzwe kuba umukinnyi mwiza no gutwara ibikomere ntibidasa ako nshobora kwitwa igihanga ngo twatwaye ibikombe neza ndabyumva kandi anabitahura asante sana rero hari umwana twigana mu mwaka twatangwa mu mwaka wa 4 igihe cyose ko byagenda abo wa mbere nkaba wa kabiri nkagerageza uburyo bwose ndako na umuca ko mugo bikanga kwanje ko akaguma abo wa mbere kuvuga ngo rero ubuzima bashobora kusanga umuntu hari ico we yagenewe kuronka ubundi ntakiro nkuko Messi afite igikombe c'isi Cristiano atesha aho cyo vuga ngo Cristiano n'umukinyi mubi Messi n'umukinyi mwiza kubera ko no mu bijanye n'ibikombe ni wafise vyinshi ndabyanke ndabyumva no mu bushimwe n'abafise bwinshi oya ntitwavuze ko Neymar ari mubi twagize ico bita comparaison uragitahura kandi no butugize comparaison Messi jewe ndakubwira ko ari mwiza kuri Ronaldo no gukompara umuntu muga dushingiye ku byo batwaye nibyo mu bisanzwe genge kwa bintu by'umupira w'amaguru Mbappé itasumvya Neymar no ko yagize nawe utwara ibyo bikombe sino tugiye mu by'umupira w'amaguru kenya kutabizere nta namwe bahuriye urakoze cyane bamugubwe Sante sana. Komera cyane kabisa. Barakugaritse. I deba oya irga aje gushimangira avuga ati umuntu ashobora gutwara ico yagenewe nico kimugira uwari. Nuko bimeze. Nuko. Tugende mwakoze mugira ijoro ryiza. Na weekend nziza tuzodurira no ku munsi wa mbere tubandanya deba bigende neza.